Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Abo mu bwoko bw'Abatwa mu karere ka Kisoro mu burengero bwa Uganda bavuga ko birengagijwe na Reta yabirukanye ku butaka bwabo haraheze imyaka 30. Reta ntibihakana. Nkabanenga cyane Reta yanjye, kandi hari n'igihe nabwiye na mukuru w'igihugu dufite ahantu duhuriye nabwira nti niba utegereje kuzaja mu ijuru utari n'uyu muryango w'Abatwa uhebe, Imana ntabwo izakwakira. Abantu bafite indangamuntu ya Uganda ariko bagafatwa nk'aho ari abanyamahanga, ibyo bintu birambabaza. Uyu ni Abel Bizimana ayoboye akarere ka Kisoro muri Uganda. Umurwi utunganya amatora muri Nijeriya watangaje ko Bola Tinubu yegukanye Intsinzi mu matora ya Perezida. Tinubu ari mu mugambwe uri ku butegetsi. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatanguye urugendo rw'imisi 5 mu bihugu bine vya Afrika yo hagati, ashaka guhindura umubonano na Afrika. Aya makuru hamwe n'ayandi twayabateguriye, ntihagire aho muja ni mukanya. Umurwi utunganya amatora muri Nijeriya watangaje ko Bola Tinubu yegukanye Intsinzi mu matora ya Perezida. Tinubu ari mu mugambwe uri ku butegetsi. Ibindi kuri inkuru ni mugenzi wacu Diane Ninahazwe. Bola Tinubu mu ijambo yashikirije intsinzi yiwe ikimara kwemezwa n'umurwi utunganya amatora muri Nijeriya yavuze ko yishimiye cyane kuba atowe nka perezida w'ico gihugu. Yagize ati ndeme ntahigimanga, ano mabanga atari yo gufata minenerwe. Muri iryo jambo umunyepolitike akomoka mu mugambwe wari usanzwe ku butegetsi yasavye abanyagihugu ba Nijeriya gufatana mu nda bakamushigikira. Yateye ivyatsi abavuga ko amatora yabayemwo amahinyu, yemeza ko yagenze neza. Zimwe mu ngorane abiyamirize vyavuye mu matora ya Nijeriya badoma ku rutoke n'utunenge twibonekeje mu buhinga bwa none bwo gutora no kuba umurwi utunganya amatora w'ico gihugu utashoboye kwerekana ikibiriraho no ku mwanya amajwi ariko ava mu bice bitandukanye vya Nijeriya nk'uko wari wavyemeye. Perezida Muhammadu Buhari yahejeje manda ziwe zibiri. Mu ijambo yasohoye nawe yakeje Bola Tinubu agiye kumusubirira, avuga ko amabanga agiye kujamwo ayakwiye. Yemeye ko azokorana neza nawe mu guhererekanya ubutegetsi. Bola Tinubu w'imyaka 70 agiye kuramutswa igihugu cugarijwe n'ingorane zitandukanye, muri zo harimwo uguhangana n'imirwi y'iterabwoba yitirira idini rya Kisilamu, ibitero bigabwa n'imirwi yitwaje ibirwanisho, amatati ari hagati y'abarimi n'aborozi, ikena ry'amafaranga, ikibazo c'ibiturire, ikena ry'umuyaga nkuba n'igitoro. Umurwi utunganya amatora muri Nijeriya wavuze ko Bola Tinubu yaronse amajwi yababa 9,000,000. Atiku Abubakar atavuga rumwe na Reta nawe aza mu kibanza ca kabiri. Uwo murwi ukavuga ko yaronse amajwi yababa 7,000,000. Peter Obi ashigikiwe n'urwaruka aza mu kibanza ca gatatu, nawe akaba yaronse amajwi agera ku 6,000,000 nk'uko umurwi utunganya amatora muri Nijeriya ubivuga. Ahandi naho Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatanguye urugendo rw'imisi 5 mu bihugu bine vya Afrika yo hagati, ashaka guhindura umubano na Afrika. Thomas Kamirindi araduha ibindi kuri inkuru. Emmanuel Macron yatangiriye urugendo rwe i Libreville muri Gabon, azahava ajya i Rwanda muri Angola, i Brazzaville muri Congo n'i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Uru ruzinduko rwa 18 muri Afrika kuva ageze ku butegetsi bwa mbere mu 2017 arugiyemo mu gihe bimwe mu bihugu bya Afrika by'umwihariko ibyari byarakolonijwe n'Ubufaransa bitakibwibonamo, ahubwo burimo burasimburwa n'Uburusiya n'Ubushinwa. Ni muri urwo rwego Macron yatangaje ejo bundi kuwa mbere ko politiki yamatse ibihugu y'Ubufaransa muri Afrika itagifite umwanya. Atangaza n'imigambi mishya y'umubano w'Ubufaransa na Afrika, irimo kugabanya ingabo zabwo ku mugabane no gufatanya ibigo byazo n'ingabo z'ibihugu zizaba zirimo mu myaka 10 iri imbere. Burkina Faso, Mali na Repubulika ya Centrafrica birukanye ingabo z'Ubufaransa zari zihari. Umutwe w'abacanshuro b'Abarusiya wa Wagner ahubwo niwo urimo uhashyira ibirindiro. Hagati aho Emmanuel Macron agiye i Libreville no mu nama y'abakuru b'ibihugu by'akarere kitwa ikibaya cya Congo ku kibazo cyo kubungabunga amashyamba kimeza yo muri Afrika yo hagati.
abahanga bavuga ko iki kibaya ari ibihaha bya kabiri by'isi nyuma y'ishyamba rya Amazonia yo muri Brazil. Aya mashyamba yombi arimo kurimburwa bikabije. Leta zunze ubumwe za Amerika iriko irongereza imfashanyo mu by'igisirikare ziha igihugu ca Somalia mu gihe inteko z'ico gihugu ziriko ziragira intambwe ziboneka mu rugamba rwo kurwanya umugwi wa Al-Shabaab. Fidel Niyongabo nako arabandanya iyi nkuru. Leta zunze ubumwe za Amerika yatangaje ko amatoni 61 y'ibigwanisho n'amasasi vyashitse ku munsi wa kabiri ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadisho. Ni mu ntumbero yo gushigikira inteko za Somalia mu bitero zikora ku ntagondwa z'abayisilamu. Iyo mfashanyo izotuma izo nteko zisubira kwigarurira ibice bitari bike abagwanyi ba Al-Shabaab bari bafashe mu kwezi k'umunani k'umwaka urangiye w'2022. Mu itangazo ritandukanye, Leta zunze ubumwe za Amerika yashikirije hamwe n'ibihugu bikorana cyane mu vyerekeye umutekano birimwo Qatar, Turkiya, Emira zunze ubumwe z'Abarabu n'Ubwongereza zamenyesheje ko zizoshigikira utwigoro twa Somalia two gukoresha neza ibigwanisho n'amasasi Somalia kizoba cahawe. Ivyo bizotuma urwego rw'ishirahamwe ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi rukuraho ibihano rwafatiye Somalia ku bijanye n'ibigwanisho. Hussein Sheikh Ali, umuhanuzi wa leta ku bibazo bijanye n'umutekano w'igihugu, yatangaje ko inama yagiranye n'abategetsi ba Amerika i Washington yabaye ingirakamaro bikomeye. Leta ya Perezida Hassan Sheikh Mohamud yaratangaje mu mwaka uheze ko igiye kurwanya biboneka intagondwa za Al-Shabaab ibihumbi n'ibihumbi zimaze imyaka irenga 10 zigenzura ibice bitari bike vy'igihugu kandi zikora ibitero vy'inkumbi. Izo ntagondwa zivuga ko zishaka gushinga leta igendera ku mategeko ya Kiislamu. Ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Turashimiye bagenzi bacu Fidel Niyongabo, Thomas Kamirindi na Diane Ninahazwe bayadushikirije. Muriko mubandanya kumviriza radiyo Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo gutwara abantu n'ibintu bwaraye busohoye amategeko mashasha amashirahamwe yunguruza abantu n'ibintu mu Burundi. Ayo mategeko akaba arimwo amafaranga azorihwa n'ayo mashirahamwe kugira haronke urupapuro ruyemerera gukora ako kazi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye. Mu nama yatunganijwe kuri uyu wa kabiri n'ubushikiranganji bw'ubudandaji gutwara abantu amahinguriro n'ingenzi, umuyobozi mukuru ajejwe gutwara abantu n'ibintu muri ubwo bushikiranganji Innocent Nibizi yabanje kumenyesha abaserukira amashirahamwe yunguruza abantu n'ibintu mu Burundi amategeko mashasha agiye kubagenga ashimikiye na cane ku mafaranga azohora atangwa. Ishirahamwe ritwara abantu n'imiduga mito mu buwati kugira ngo ryemererwe gukora izo ririha amafaranga 250. Ishirahamwe twara abantu na minibus iriha amafaranga 250. Ishirahamwe twara abantu na bus ririha amafaranga umuriyoni. Ishirahamwe ritwara ibidandazwa n'amakamyo ririha amafaranga umuriyoni n'500. Aha kandi amashirahamwe yunguruza abantu yose yamenyesheje ko amategeko bahora bagendera ko ahagaritswe, bityo n'abari basanzwe bakora bategerezwa kwiyandikisha gushasha. Ubu turiko tuvuga imiduga iri mu majansi, turiko tuvuga imiduga y'abantu ku gatwe kabo. Kuvyerekeye impusha mwari musanzwe mufise amagrema yose amajansi yose rasanzwe afise no munsi ntakimwe amaze kubira itegeko risohotse. Ivyo mubimenye yuko kubira itegeko risohotse mutegerezwa kwiyandikisha gushasha. Umwe mu bahagarariye amashirahamwe asanzwe atwara abantu haba mu gihugu no hanze yaco barashima ayo mategeko mashasha, ariko bagasaba ko yoshirwa mu ngiro abahora bikikamukiza mu gutwara abantu batavyemerewe bakigizwayo. Nirampe Basharire yaserukiye Volcano ikorera Bujumbura, Kigali na Kampala, na Nduwimana Diodone akorera mu gihugu hagati c'u Burundi. Aho ushobora gusanga umuntu yazanye umutahe uboneka simodokari zikwiye mugabo ugasanga rikaragirana birya bita concurrence higanwa n'abantu badafise umutahe. Ingingo yafashwe mufate ingingo zo kwishira mu ngiro uko tungana ngaho tugiye tuvugisha ukuri. Umwo tubadati tugende ku biro twese umuntu azana imodokari zimwanditse ko tamwanditse ko canka afitiye kontra
hari amashyirahamwe musanga ivyo birata vyafise ugasaba kugira ngo nishira hamwe. Aha kandi hari n'abagaragaje ku buryo bakoreramwo mu Burundi bwo kunguruza abantu bubagora haba mu koroherezwa mu kazi no kuronka igitoro, bagasaba ko ico kibazo cotorerwa umuti. Hariho ibintu usanga twebwe bica bitunaniza, aya mafaranga tuzoriha ugaca usanga hari n'amakarte d'entrée turiha, ayo mafaranga ugasanga tuyariha kuri trimestre, ariko ugaca uza gusanga hari n'ayandi mafaranga bisaba ko tuzoza turariha ku mwaka. Ibikorwa byose muri ko muradusaba turiteguye kubikora. Hari ikibazo dufite mbega ko dukorera ngaha tukaba dufite ikibazo ca karibira, ariko nta kigoro leta iri kirashiramo kugira ngo amakaribira ashobore kubonekana, kugira ngo twebwe nk'abadandaza bishoboke kunguruza abantu n'ibintu byabo. Kwizera Pascal aserukira ishirahamwe risanzwe rizana imodoka mu Burundi rizivanye ku kivuko ca Dar es Salaam, nawe asaba ko abazoba barisha ayo mafaranga bokingirwa mu kazi kabo. Uyu munsi mutubwiye yuko giye kuriha amafaranga miliyoni 2 kugira turonye uko ruhusha. Nitwariha izo miliyoni 2 ku majana hategekanijwe iki kugira ngo uwo muntu yarishe miliyoni 2 akingirwe? Ku bibazo byose byashikirijwe n'abaserukira amashirahamwe yunguruza abantu birimwo n'abakora ubukomisiyoneri muri ico gisata co kunguruza abantu, umuyobozi mukuru ajeje gutwara abantu n'ibintu yasabye ko hobaho gukorana kwa hafi, abagaragaye bagashengezwa. Amenyesha kandi ko bagiye gushiramwo inguvu abadakorera mu mategeko bose bahanwe n'ibibazo bihari bitorerwa umuti. Twatoye amatasiyo z'iya modoka yateza kunyweshwa kugira ngo abantu biyunguruza borohere, kuko zitwara abantu benshi tuborohereze. Twebwe ntaco tutokora igihe gitoca ikintu cyane. Twatoye amatasiyo, baraziza amatasiyo, twatoye pari amazone yari amazone atatu. Ababazana imiduga nayo bakavuga yuko za fere promenade zikaja gutwara abantu n'ibintu. Twereke tujya karara mu ibyo karanajejwe babajejwe ku uruja n'uruza mu barabara mu telefone. Naho amategeko nka yose agenga ico gisata ategerezwa guhinduka, Innocent Nibizi yamenyesheje ko amarangi ategerezwa gusigwa imiduga yunguruza abantu atahindutse, aho ku modoka zikorera mu gisagara ca Bujumbura ari irangi ry'ubururu n'iryera ndetse n'irangi ry'umuhondo n'iryera ku miduga yunguruza abantu ija hagati mu gihugu. Abasanzwe bajabuka imbibe z'u Burundi nabo yabibukije kuja babanza gusuzuma ibyangombwa ko bikwiye no gushiraho ikiranga ishirahamwe imodoka zikoreramwo cemewe. Kwigenekerezo rya 31 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka niyo sango ntarengwa ubwo bushikiranganje bwatanze kuri ayo mashirahamwe kuba yashize mu ngiro ibyo asabwa bashobore kubandanya akazi kabo neza. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Urakoze Thierry kuri iyo nkuru. Mu gice ca kabiri c'inkuru yabo mu bwoko bw'abatwa bo mu karere ka Kisoro mu burengero bwa Uganda, turasuzuma uburyo imiryango y'ubwo bwoko bw'abatwa ibayeho kuva bakuwe mu mashamba na leta mu mwaka w'1990. Bavuga ko birenganijwe na leta yabirukanye ku butaka bwabo. Muri iki gice twumviriza ico leta ivuga. Ni inkuru ya Ignatius Bahizi muri Uganda. Mu gice cya mbere cy'inkuru twabagejejeho abatwa batuye mu nkengero z'ishamba ry'inzitane rya Bwindi batujanye muri iryo shamba kutwereka uko bari babayeho mbere yo kurikurwamo. Aha rero turi mu mujyi wa Kisoro, ahatuwe na bamwe mu batwa bakora akazi ko gusabiriza kubera ko batagira ikindi kibatunga. Aha ni Mikingo mu mujyi wa Kisoro. Kubera ubucukire n'imiterere y'amazu batuyemo, iyo uhageze wagira ngo ni inkambi y'impunzi. Igitangaje nuko aha batujwe hubatswe ku ruhande rw'icyicaro gikuru cya leta ibashinzwe. Ijwi ry'Amerika ryaganiriye na bamwe muri bo kugira ngo twumve uko ubuzima bumeze muri iyi myaka 30 bamaze hanze y'amashamba. Kubu dutagiye mu baturage nanga ntagiye mu tawuni gutoragura ntaco kurya ntabona. Kwe nk'abano bana ntibagira ubufasha bwo kugira ngo baza ku shuri no kwirirwa barabunga. Mbe natwe badufata nka za mayibobo kubera kuburi imibereho, niyo mibereho yacu yahana. Umubabaro n'agahinda by'imiryango y'abatwa muri Uganda bigaragarira buri wese ku maso, ukanabyumva mu ndirimbo zabo.
Musabyimana Allen ari muri iri tsinda ry'abagore babona aho guhinga ari uko bakodesheje cyangwa abagira neza bakabakodeshereza imirima. Ni leta tuvanye mu shamba tubura amahoro, mbese tatana abatwa tugatatana, mbese urahakaje n'urahakajiye tuja guhakwa n'abahutu. Niyo mpamvu ubona abatwa twaragize ubukene bwinshi cyane, kubura itaka ryo guhinga. Niki wumva kumbura mu mashamba utakibona? Ni igihama, ngakumbura ibikwa, ngakumbura amatugu, ngakumbura ingeri, ni byinshi. Nakanyama n'umutwa nta kikabona, nta kikari, nibyo bituma n'abatwa dupfa. Abavugana n'ijwi ry'Amerika bashimangira ko kumenyera ubuzima busha hanze y'amashamba bitigeze biborohera kuvaho birukaniwe mu mashamba aho batahingaga, ahubwo bagatungwa n'ubundi buhanga. Alice Nyamihanda n'umwe mu batwa bake bagize amahirwe aja mu ishuri yiga kugeza kuri kaminuza, ubu akaba aharanira uburenganzira bwa bagenzi be. Akorana n'umuryango hano Kisoro ubafasha kwiga ubundi buryo bwo kubaho nko guhinga. Bagituye mu mashamba ntabwo bahingaga. Mu mashamba bari bafite y'umutungo wabo ku buryo ubuki bwabaga buri aho ngaho. Uzi yuko abatwa bari abahizi, mbese bakunze no gutara ubuhura. Ibi byo kugira ngo ni uguhinga ntabwo bahingaga mu ishamba. Bamaze kugera hanze y'ishamba niho batangiye nyine gushaka ukuntu ko babaho, ukuntu ko bahinga nabo wenda hari ngo bamere nk'abandi. Kindi tubigisha mbese ukuntu ko barwanirira uburenganzira bwabo. Usibye kuba leta yarajuriye urubanza rw'abatwa bayireze, nuko ubucamanza bukemeranya n'abatwa ko leta yakoze ikosa ryo kubirukana mu mashamba ntibahindishi, nuko urukiko rukanategeka leta kubahindishi no kubasubiza mu buzima busanzwe. Leta nta kindi yari yabakorera. Abel Bizimana n'umuyobozi mukuru w'akarere ka Kisoro, ahari imiryango y'abatwa myinshi yahuye n'iki kibazo. N'abantu bavanywe mu byabo na leta igihe ishamba babagamo, bibwira ngo nimwe bazahera iteka ryose. Leta yari bavanyemo, nkabanenga cyane leta yanjye, kandi hari n'igihe nabwiye na mukuru w'igihugu dufite ahantu duhuriye, nabwira nti niba utegereje kuzaja mu ijuru utari n'uyu muryango w'abatwa uhebe, Imana ntabwo izakwakira. Abantu bafite indangamuntu ya Uganda ariko bagafatwa nk'aho ari abanyamahanga. Abatwa bo muri aka gace bakuwe ku ngufu mu mashamba ya Ecuya, mu Gahinga na Bwindi mu rwego rwo guteza imbere ubukerarugendo bw'inyamaswa zirimo ingagi, dore ko zinjiriza leta amadevize. Imiryango y'abatwa ni imwe mu miryango y'abasangwa butaka bake basigaye ku isi, kandi muri Uganda babarirwa mu 600 byonyine. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kubungabunga abantu n'imico rivuga ko aya moko asanzwe ahura n'ibibazo birimo guhezwa n'abandi bantu. Ignatius Bahizi, ijwi ry'Amerika, Uganda. Urakoze cyane Ignatius Bahizi kuri iyo nkuru. Ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro bungabunga buzima tubashikiriza buri munsi wa gatatu. Ibihingwa bya moringa na marambe bifatwa nk'ibikungahaye mu ntungamubiri. Intungamubiri zabyo ziruta kure izo mu bindi bihingwa, zigatanga ubuzima bwiza nk'uko inzobere mu by'imirire zibivuga. Emmanuel, inzobere mu by'imirire, avuga ko ari ingenzi kuvuga cyane kuri ibi biribwa no gukangurira abantu kubifungura. Ukiyibona wabona ko ari ikimera gisanzwe, ariko utubabi duto twa moringa turi ku rutonde rw'ibyibitseho ubukungu mu by'imbonezamirire, ibyo bakunze kwita superfood mu Cyongereza. Babyita superfood kubera ko biba bifite urugero ruri hejuru rw'intungamubiri ubigereranije n'ibindi biribwa, nk'uko Madame Emmanuel, inzobere mu kuboneza imirire, bigarukaho. Superfood nka moringa na malambe ziraboneka cyane muri Mozambique kandi zifite akamaro. Por exemplo, malambe, falando de superalimento, que ele tem mais nutrientes do que os outros. Tuvuze ku biribwa bifite intungamubiri nyinshi kurusha ibindi, malambe ifitemo ingano y'imyunyungugu ya calcium ikubye inshuro 2 iboneka mu mata. Ku bijyanye na vitamine C, malambe ifite izikubye inshuro 3 izo wabona mu macunga. Kubw'ibyo rero ifatwa nka superfood. Hari uturere tumwe cyane cyane mu majyaruguru ya Mozambique aho bakora ibirungo bakanongeramo malambe.
ikindi kimera gifatwa nka superfood kiboneka muri Mozambique ni moringa, nacyo gikungahaye ku ntungamubiri zinyuranye, kikagira ingano y'imyunyungugu ya potassium ikubye inshuro enye y'umuneke. Então, o potássio é muito bom para os músculos, para as caídas. Potassium ni ingenzi cyane ku mikaya, ku bantu bakunda kugira uburibwe mu mikaya, ku bantu bakora siporo cyane baba bakeneye ko imikaya yabo isubirana vuba, ku bana bagikura imikaya yabo ikirema nabo baba bakeneye imyunyungugu ya potassium. Ubu bwoko bw'amafunguro bukize ku ntungamubiri ariko kandi buranaryoha cyane. Antonio Sazarias, umuhanga mu gutegura amafunguro, yatweretse uko moringa n'amalambi byifashishwa mu gikoni. Falando da malambi, malambi podemos usar. Twayikoresha mu gutegura isosi iherekeza inyama, ifi, inkoko, kandi iba ari nziza cyane. Iboneka mu masoko yose, yewe no mu dusoko twacu dutoya tuba henshi mu giturage. Biroroshye kuyibona kandi irahendutse cyane. Abantu akenshi bakoresha moringa mu mitobe bakora mu mbuto, ndetse ishobora no kongerwa mu biryo bitetse mu gihe cyo kubitegura ku meza. Mu gushaka kumenya byinshi ku biribwa bikungahaye ku ntungamubiri bikomeje kwamamara, twaganiriye na Nana Aisha Tanko, rwiyemezamirimo washinze inzu y'uburiro ya Nana Hasisi wani yabuja. Superfoods are foods that are nutrient dense and packed with lots of minerals and vitamins. Superfood ni ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zirimo imyunyungugu nyinshi na vitamine nyinshi, bifite akamaro kenshi ku buzima. Zimwe mu ngero za superfood harimo ibishyimbo, ubunyobwa, amafi, brokoli n'imbuto. Urugero nk'ibishyimbo ni isoko nziza y'ubutare bwa fer. Brokoli kabamo vitamine n'imyunyungugu bituma umuntu akura mu gihagararo. Amafi nayo akize kuri aside z'ubwoko butatu bwa omega zizwiho kurinda indwara z'umutima. Hanyuma ubunyobwa nabwo buzwi kugabanya urugero rw'ibinure bya cholesterol kandi ni bwiza ku barwayi ba diabete. Yawurute nayo ni ingenzi cyane ku bagore kuko ikora nka probiotique, arizo bagiteri z'ingenzi ku mikorere y'umubiri. Ntekereza ko superfood zikwiye kuribwa mu buryo buhoraho mu rwego rwo kongerera umubiri ubudahangarwa ku ndwara nyinshi zandura mu buryo bworoshye. Ubu ukeneye kurya ibi biryo kugira ngo ugumane ubudahangarwa buri ku rwego rwo hejuru, kugira ngo utandura byoroshye indwara iyo ari yo yose. Soya nayo ishobora kunyobwamo amata ya soya ku bana kandi iranaribwa. Hari icyo twita tofu mu Cyongereza. Ushobora kuyishyira muri salade cyangwa mu ifunguro. Si ngombwa kwiteka umwanya munini mu mavuta kubera ko bituma itakaza intungamubiri. Rero soya nayo twayinjiza mu ifunguro ryacu dukora isosi ya tofu cyangwa tuyitegura kuri salade, ibintu nk'ibi. Ku bijyanye no gufungura, navugaga ngo tekereza ku buryo bwinshi wafunguramo ibi biribwa kuruta kuguma gusa mu buryo bumenyerewe biribwamo. Urugero, twabikoramo imitobe, twabitegura mu cyayi, hari uburyo bwinshi twabifunguramo, twabiteguramo amafunguro aryoshye cyane, ibintu nk'ibi. Moringa ni ikimera kizwi cyane, ikanaba superfood yibagiranye. Mu by'ukuri ntibyazwa umusaruro uko bikwiye kandi byoroshye cyane kuyihinga. Moringa ifitiye akamaro kenshi umubiri, kandi muri ako ni uko igabanya kubyimbirwa k'umubiri, igafasha mu kugabanya ibinure bya cholesterol, mu kugabanya umubyibuho ukabije, mbese mu bijyanye no gucunga ukwiyongera kw'ibiro. Ifasha kandi mu kongera amashereka ku bagore bonsa. Natanga inama ko bihingwa cyane ku buryo biboneka hafi, kubera ko mu gihe ubifite hafi ntiwagira ingorane zo kujya kubihaha. Ku mihanda itandukanye mu gihugu cya Nijeriya, ngibi bimwe mu bitekerezo by'abaturage twabajije. Dufite amagana menshi y'ubwoko bwa superfoods, nzi yewe nanazikubarira. Iyo nakubwira ni moringa, uruberwa cyangwa rozera. Dufite soya, dabino na kola, umukunde n'ibindi n'ibindi. Data akunda kumpa imizi ya moringa ngo mpekenye kubera uburyo ikarishye kandi ifasha imikorere y'umubiri wanjye. nyikoresha mu kwivura utubyimba kubera ko njya ntugwara.
They are very healthy for human consumption. Ni nziza cyane kuzirya kandi zoroshya igogora. I use it basically in my tea. Yego, kubera ko nyuma numva meze neza. Rwose ndabizi ko ikora. Like in soup. Nko mu isosi, zikoreshwa mu isosi. I normally garnish it with tomato. Mu busanzwe nyisiga ku urunyanya rubisi, kuri poivro, ku bitunguru no mu isosi ya kurikuri. If I take it, it gives me a very... Iyo nyiriye ituma igogorwa ry'amafunguro rigenda neza, rero ubwo nibwo buryo menya ko imfasha. Well, anything good, you feel it. Ni nziza cyane, urabyumva. Urugero, iyo uyiriye nta kibazo cy'igifu ugira, igogorwa rigenda neza kandi ukagira ubuzima bwiza, ukanumva ufite ingufu. Ibyo nibyo bipimo nkoresha amenya ko ifunguro ari ryiza kuri nge cyangwa atari ryiza. Because I've ate many several times. Kubera ko nayiriye kenshi kandi mbona umumaro ifitiye umubiri wanjye. Well, because I feel better. Yego, kubera ko nyuma numva meze neza. Mu gihe imihindagurikire y'ibihe yateje ibura ry'ibiribwa, bimwe mu bihugu bya Afrika byahoze bitunzwe n'ibinyampeke bitumiza mu mahanga nka Senegal, ubu birashakishiriza ku binyampeke gakondo nka fonio yera cyane ku butaka bwumutse. Senegal yizihije umunsi ngarukamwaka wahariwe fonio mu rwego rwo gukangurira abaturage kongera umusaruro w'iki kinyampeke gikize ku ntungamubiri. Akarere ka Kedugu ko muri Senegal kizihiza umunsi ngarukamwaka wahariwe fonio, ikinyampeke gifite inkomoko muri Afrika y'uburengerazuba, gikize cyane ku ntungamubiri nka proteine na side amino zifite umumaro munini mu gukora proteine. Intego y'uyu munsi ni ukumenyekanisha umumaro wa fonio no gushishikariza abanyasenegali kuyikoresha mu ndyo yabo. Fonio nta gluten itera, ikungahaye ku butare bwa feri kandi yarabyoroshye, idasabye imiti yica udukoko cyangwa ifumbire mvaruganda. Fonio ntigirwaho ingaruka n'ihindagurika ry'ibihe, ntiduterwa ubwoba n'amapfa cyangwa imyuzure. Buri gihe fonio tuba tuyizeye. Ibura ry'ibiribwa ryugarije henshi mu burengerazuba bwa Afurika, aho imihindagurikire y'ibihe iteza ibihe bibi cyane bigabanya umusaruro w'ibiribwa. Icyorezo cya COVID-19 n'intambara y'Uburusiya kuri Ukraine byagaragaje uburyo aka karere gatunzwe n'ibiribwa bitumizwa hanze nk'umuceri n'ingano. Ubu ni igihe cyo gutangira gutekereza uburyo twagira ubuhunikiro bw'ibiribwa kuri Afrika ndetse by'umwihariko kuri Senegal. Kubera ko nitutabikora mu myaka 10 cyangwa 20, ndakubwiza ukuri ko inzara izarimbura Afrika yose. Imashini zitonora imbuto za fonio zatanzwe n'ikigega cya Amerika gishinzwe iterambere rya Afurika zatanze umusaruro mu karere ka Kedugu ho muri Senegal. Avec la machine on fait sans. Twifashishije imashini dushobora gutunganya ibiro 150 mu isaha imwe gusa, mu gihe dukoresheje intoki tutanatunganya ibiro 10. Senegal yatunganyije toni zigera ku 5,000 za fonio mu 2019 ugereranyije na toni zirenga igice cya miliyoni zatunganyijwe mu gihugu gituranyi cyayo Guinea. Abakunzi ba fonio bakizera ko abategetsi bazashyira imbere ubuhinzi bw'iki gihingwa mu rwego rwo kurwanya inzara, ibyo bikaba byatuma kigera ku rwego rwo gutanga umusaruro mwinshi ushoboka. Kurandura sida bitarenze umwaka wa 2030 ni imwe mu ntego z'ingenzi z'ingamba za gahunda y'iterambere rirambye yemejwe n'ibihugu binyamuryango bya ONU muri 2015. Ku byerekeranye n'isuzuma ry'aho tugeze mu rugendo rugana kuri iyo ntego, twaganiriye na muganga David Sando, umuyobozi wa PEPFAR, porogaramu ya Perezida wa Amerika igamije kurwanya icyorezo cya sida. Here in Tanzania, we started having PEPFAR. Hano muri Tanzania twatangiye kubona inkunga ikomeye ya PEPFAR mu 2004, kandi kuva icyo gihe ntekereza ko inkunga haba mu by'imari no mu bya tekinike yazamuye mu buryo bufatika. Gahunda y'itangwa ry'imiti igabanya ubukana, kandi nyinshi mu nkunga yabaga igenewe kunoza uburyo abarwayi babona mu miti. Ibyo kandi byagezweho binyuze mu kugabanya intera ababana na virusi itera sida bakora bajya gushaka serivisi zo kwisuzumisha, gufata imiti, ariko no mu gukomeza kubona ubufasha bw'inama bukenewe mu kubakurikirana. Nyinshi muri iyi nkunga yashyizwe mu gukora ibishoboka ngo ubuvuzi bugere kuri bose, ariko no mu kurwanya akato n'ihezwa.
aho ni naturangirije ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Turashimiye mwe mwese mwadateze amatwi mu biganiro vyacu. Turashimiye Nadia Taha mu buhinga bw'ivyuma. Ibiganiro vy'uyu munsi vyo muri kano kanya vyari biteguye kandi bitunganyijwe na Edi Gwema. Kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye.